Umukristo arabonekera aragaragarira no mu nyambaro. Ico ni cambere. Kwambara neza biragaragaza uwuriwe. None wambara inyambaro z'abamaraya nkandi kandi utari umumaraya. Ikigira kabiri, kwisiga biragaragaza uwuriwe. Wisiga nk'idayimoni utari dayimoni gute? Wisiga nk'imaraya utari imaraya uvuga kuri umukristo gute? Kwisiga biragaragaza ico umuntu ari ico. Ikigira kabiri, no kwisokoza vyonyene mu mutwe canke kwimosha biragaragaza icurico. Uza kwimosha isunzu nk'igi nkoko utari nkoko kandi witwa umukristo, we wumva ivyo bintu bihuye. Uza gushira amabara mu mutwe ukigereranya n'umuntu agwaye mu mutwe ukiyita umusazi kandi ukomeye hamukongera ukiyita umukristo, ivyo bintu wumva bijanye. Uza gusiga iminwa nk'imaraya canke nk'idayimoni kandi witwa umukristo, winjira mu rusengero kanaka ukavuga kuri kuja mwijuru utari umumaraya kandi utari umudayimoni, ivyo bintu wumva bijanye. Abantu bakisiga amabara nk'uko umenga baragwaye. Naco gituma nababwiye bene data, ubwibone buzomara abantu, ubwibone buzotuma abantu benshi bataja mwijuru. Naco gituma Imana ntizoraba ngo umurongozi cyangwa umuyobozi wawe usengera ntibikubwiye, wewe urafise agatima mpanuro kakubwira, kandi abantu birirwa barasemerera, abakozi b'Imana birirwa baravuga, naje ndiko ndabivuga, abantu bakavyumva bakica amatwi. Imana nizoreka kubiguhanira kuko waravyumvise. Bene data, si ivyo gusa, Imana iratugomba no mu vyo dufungura no mu vyo tunwa. Bene data, none uza kuba imboregwa uvyuka mu kabare ukirirwa mu kabare? Bibiri tubuza kuba inkunzi ya vino, bibiri tubuza kuboregwa, kandi ijambo ry'Imana tubwira ko atamboregwa izoja mu bwami bw'ijuru. None vy'ukuri wewe ko uri imboregwa hama bugacu kitwa umukristo kandi uri imboregwa, ivyo bintu wumva bijanye? Kwitwa imboregwa no kwitwa umukristo, ivyo bintu wumva ari bimwe? Yesu nadutabara. Kuba imboregwa no kuba umukristo si bimwe. Kubera iki uba mu kabare aho kuba mu ijambo ry'Imana? Kubera iki uba mu gusoma icupa aho gusoma Bibiliya? Imana idutabara. Ivyo bintu mwumva bijanye ga abantu b'Imana? Naco gituma ntaco umwana w'umuntu azoronka yireguza. Icuri cose, ikigero urimwo cose, naco uzoronka wireguza. Naco gituma bene data, reka tuve kuri ibi bintu. Abantu benshi bishwe n'ikintu citwa filozofi, abantu benshi barishwe n'icitwa teoloji. Kuko nabivuze, abantu benshi twizera inyigisho z'abana b'abantu aho kwizera ijambo ry'Imana, kuko jambo yamyeho kandi jambo yamanye n'Imana, kandi jambo niwe jambo, niri jambo ry'Imana, niyi Bibiliya twayihawe kugira ngo dusome ijambo ry'Imana hama dusenge mpwemu w'Imana dutahuze. Bene data, Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kuntera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data, dusange urugendo ruja mu ijuru. Bakunzi b'Ingirakamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana biciye mu magroupe WhatsApp atandukanye, nongeye gusubira kubaramutsa amara umwami wacu Yesu Kristo. None rero twaherukana mu mwaka wa 2025. Rero mbanje kubipfuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2026 mwiza. Uzotubere umwaka wo kwegera Imana, uzotubere umwaka wo gupfa ku cyaha, uzotubere umwaka wo kurondera Imana no kugororoka no kuzura mpwemu yera. Yesu nabahezagire abandi ndabipfurije ko uzobabera umwaka wo kwakira agakiza
no kwegera imbere na cyane cyane mu kumenya ibya runo rugendo ruja mu ijuru. umwami Yesu naduhana umugisha. none rero imbere yuko mbandanya byinshi, reka tubanze dusenge. uhoraho mwami Imana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, uragahezagirwa ku gukwera kwawe, uragahezagirwa ku bw'imbabazi zawe nyakubahwa, ugira neza bugaca bukira, siko tuba tubikwera ko no kubw'imbabazi no kubw'urukundo Mana udufitiye. Mana urakoze kutuzigama, ndetse ukanatwemera no kuba ego nyakubahwa waratwemereye gushika muri uwo mwaka mushasha wa 2026. warakoze turagushimiye. none nyakubahwa kano kanya ndakwinginze ntabari jewe ariko abari ugaragara mu izina rya Yesu Kristo, ndakwinginze nyene imbabazi ubushobozi bwawe nyakubahwa bumboneke ko muhemu wawe nyakubahwa yashishikare gusigurira buri muntu wese. kano kanya ubane nanje muri byose, uzobukoze ibyo wateguye nyakubahwa. Mana ushikirize ubwoko bwawe uzobugize neza. ndi hano nk'ikoresho cawe, nawe Mana ngo inuci muri jewe uvuge, uzobukoze mu izina ry'umwana w'umukundwa Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. bene data, inshuti z'umusaraba, bakunze umwami wacu Yesu Kristo, twari tumaze igihe kitari gito tutaganira bivuye ku mvo zimwe n'izindi, ariko uyu munsi numvise nogira icyo tuganiriye. Yesu nabahezagire. none rero nk'uko abadukurikirana mu mihinga itandukanye, mukaba no mu madini atandukanye, nacyo gituma dutegezwa kuganira ku buryo bw'uko umuntu wese agira icyo akuyemwo. Yesu nabahezagire. turabizi neza yuko nko mu magrupe WhatsApp dusanzwe ducishamwo ibiganiro bitangirwa kuri no chaîne y'Intahe NGIRAKAMARO TV, harimo amagrupe bahurikiyemwo abava mu mashengero no mu madini atandukanye, baba abakatolike, baba abamizirima, baba abangirikane, baba abapantekote, ndetse umuntu wese ahaherereye, ndetse n'ababibona ku rubuga rwacu rwa YouTube. nacyo gituma rero bene data, tugomba kuganira uyu munsi. Yesu nabahezagire. muti none uyu munsi naho gomba kutuganirira iki? Yesu nabahezagire. twagomba kuvugana na cyane cyane kwijambo umukristo. Yesu nabahezagire. umukristo, umuntu wese ahasengera naherereye, murabizi nka mu gihugu iwacu, mu gihugu cy'u Burundi, abantu bitwa ba Kristo novuga ko ari twe turi beshi. Yesu nabahezagire. abantu twitirirwa izina rya Kristo. Yesu nashimwe. nari mbere yuko mbandanya, nagomba dusangira no majambo y'Imana, kuko umukristo ariho ubwa mbere kimuranga, kandi kugira ngo umuntu abe umukristo biramusaba yuko hariho ibintu aheba. Yesu nabahezagire. burya bene data, buri kintu cyose kugira ngo utere uje imbere canke ukironkemwo umwimbu, birasaba ko hari ico uheba. urashobora guheba umwanya, ndetse ugaheba n'uburyo kugira ngo bikunde ico kintu kigende neza. ni naco gituma no muri runo rugendo ruja mu ijuru, kugira ngo ube umukristo abushitse, Imana yishimira kandi Imana inezerererwa, nuko birasaba yuko hariho ibintu umuntu aheba. Yesu nabahezagire. reka tunyarukire muri Bibiliya mu cete ca mbere ca Petero. abakoresha Bibiliya nyeranda, abakatolika, ni mwikete rya mbere ry'umutumwa Petero. Yesu nabahezagire. ndagomba ko tujana dusome ni igice ca 4 duhere ku murongo wa mbere. nuko kuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mwitwaze nk'uko ibigwanishwa bene uyo mutima, kuko babarijwe mu mubiri aba amaze kureka icaha, kugira ngo amare iminsi isigaye akiri mu mubiri, atagikorera ivyipfuzo by'abantu, ariko akora ivy'Imana igomba.
kuko igihe cyashize gihagije gukora iby'abanyamahanga bakunda gukora no kugendera mu ngeso z'isoni nke n'izo kwipfuza no kunohogwa na vino no kudandahigwa no kurundana aho bateretse n'ibizira byo gusenga ibigirwamana. Birabatangaza yuko mudafatanya nabo kwirukira mu birenze urugero by'ubuhumbu bakabarementaniriza. Mugabo nibo bazobazwa ibyo n'uwiteguye kuzoca imanza z'abakiriho n'abapfuye, kuko icyatumye abapfuye nabo babarirwa ubutumwa bwiza kwari kugira ngo bacigwe imanza mu mubiri mu buryo bw'abantu, ariko babeho mu mpwemu mu buryo bw'Imana. Yesu nabahezagire. N'aya majambo y'Imana, ijambo ry'umutwe rivuga ngo ivy'ukureka icaha. Yesu nabahezagire. Tugomba kuganira ku ijambo umukristo. Yesu nashimwe. Abenshi ndabizi yuko bitwa abakristo, bazi ko ari abakristo, ariko hariho igituma bataba abakristo. Ikintu rero gituma umuntu ataba umukristo ni icaha. Yesu nabahezagire. Ni icaha, ni igicumuro. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga rero iyo umuntu akoze icaha, ijambo ry'Imana tubwira ngo ukora icaha wese ni umuja w'iki? Ni umuja w'icaha. Umuntu akora icaha ntaba kibaye umukristo. Yesu nabahezagire. Mu bisanzwe abantu benshi muri iki gihe bitwa abakristo, ariko bataraheba ibyaha. Yesu nashimwe. Naco gituma ngaho ijambo ry'Imana riko ratubwira ngo nuko kuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mwitwaze nk'ibigwanishwa bene uyo mutima, kuko ubabarijwe mu mubiri aba amaze kureka icaha. Yesu nabahezagire. Bene data, ibintu umubiri ukunda bihabanye n'ibyo mpwemu w'Imana akunda. Yesu nabahezagire. Ntibihuye, kuko umubiri wowo ukunda kwidegembya, ukunda umwidagaduro, kandi uwo mwidagaduro nawo udutuma tugwa mu cyaha. Yesu nabahezagire. Aha ngo Kristo yababarijwe mu mubiri, yababarijwe mu mubiri ngo mwitwaze nk'uko ibigwanishwa bene uwo mutima, kugira ngo abababarijwe mu mubiri baba bamaze kureka icyaha. Nababwiye buri gikorwa cyose uyu umuntu ariko arakora igikorwa, bene data, hari ico aheba. Biramusaba yuko aheba umwanya, cyangwa biramusaba yuko aheba uburyo. Misi yose niyo ugomba gutera imbere, hariho ibyo uheba. Yesu nabahezagire. No kugira ngo umuntu abe umukristo ashimwa n'Imana, abe wa Kristo by'ukuri, hari ibyo aheba. Ikintu ca mbere abanza guheba ni icaha. Yesu yari Imana, ariko yemera kwambara umubiri usonza, umubiri ubabara, umubiri novuga uruha. Yari Imana, yarafise ubumana bwose, yarafise icubahiro ciwe mw'ijuru, ariko aremera aca bugufi, asiga intebe y'icubahiro, byose arabiheba, mbere araca bugufi gushika n'igihe yemera urupfu rwo kumusaraba, kugira ngo agire iki? Aducungure. Bene data, ni naco gituma abantu naco tuzoronka twireguza, kuko Yesu wenyene uyu mubiri twambaye nawe nyene yarawambaye. Arasonza, arababara, arababazwa, aratukwa, aragogwa, arabika ivume mu maso y'abantu, kugira ngo bikunde tuze turonke ubugingo budashira. Naco gituma bene data, nagomba ko tuganira ntanatebeje cyane. Umukristo mbega ni iki? Umukristo ni umuntu wa Kristo, ni umuntu yahebye ibyaha. Yesu nabahezagire. Ni umuntu yihanye ibyaha.
Yesu nashimwe. Ni umuntu yihanye ibyaha kandi akabyihanira kureka, niyo hagize ikimugora aratakatakamba akaririra Imana kugira ngo imugirire imbabazi. Yesu nabahezagire. Abantu benshi uyu munsi bitwa abakizwa, abandi bitwa abakiriye urukiza. Yesu nabahezagire. Ariko mw'ivyo byose, kuba witwa umukristo, kuba witwa uwakijijwe, kuba witwa uwakiriye urukiza, aho uri hose utahevye icaha ntaco bimaze. Yesu nabahezagire. Naco gituma uyu munsi abantu benshi bitwa abakristo, ariko hari ibintu bibagaragaza by'ukuri ko atari abakristo. Umukristo agaragarira ubwa mbere mu ngeso, umukristo akagaragarira mu bikorwa, umukristo akagaragarira no mu vyamwa yama. Yesu nabahezagire. Ico nico kiranga umukristo. Umukristo agaragarira mu bikorwa, akagaragarira mu ngeso, akagaragarira no mu vyamwa yamira Baenziwe. Yesu nabahezagire. Kuko umuntu ashobora kwitwa uwakijijwe, umuntu akitwa umukristo, umuntu akitwa uwukorera Imana, umuntu akitwa umuntu novuga we akabona ko ari hafi y'Imana, mugabo mu gihe akiganzwa n'icaha icyo ari cyo cyose, uwo muntu aracyari umunyabyaha. Yesu nabahezagire. Uwo muntu ni umupagani, si umukristo. Naco gituma ngaha dusomye gugura ku murongo wa 3 ngo kuko igihe cyashize ngo gihagije gukora iby'abanyamahanga bakunda gukora. Mbega abanyamahanga bakunda gukora iki? Uyu munsi tuvuze abanyamahanga ntituje twumva bo mu bindi bihugu, ahubwo umunyamahanga ni wa muntu by'ukuri atakibanza afise muri we c'Imana. Yesu nabahezagire. Mu bisanzwe turi ngaha mu isi, Yesu nashimwe, turi ngaha mu isi hari ubushobozi bubiri bugenda ku bantu. Utari mu ruhande rumwe uri mu rundi. Yesu nabahezagire. Abantu bihanye ibyaha bakemera guheba byose, bakemera kubabaza umubiri wabo, bakawima ibyo ukunda kugira ngo bikunde banezereze mpwemu w'Imana, kugira ngo bikunde bashimishe Kristo, kugira ngo bikunde Yesu aronke ikibanza muri bo. Abo bari mu rugendo ruja mu ijuru. Abo bafise igihugu cy'amavukiro baje bavamwo, nico bariko baratumbera basubiramwo kugira ngo baze bashike kuraba umwami yaducunguye ari we Yesu Kristo. Abo n'uruhande rumwe nibo novuga uyu munsi baramirije mw'ugo rugendo. Ariko hariho n'abandi twita abanyamahanga, ni babandi ivyo kureka icaha naco bibabwiye, ahubwo bobo icaha bagikora nk'uko umenga naco binona, naco batinya. Abo rero amaherezo yabo ni hehe? Ni Gihenomu. Naco gituma bene data, amaherezo y'umuntu no kuvuga hari ibibanza bibiri. Uwakoze neza ni mwijuru, uwakoze nabi ni mu muriro. Naco gituma nta hagati na hagati hariho. Nkacangira ko kuko abatwumviriza mudukurikirana muri bivuze ko turi ahatandukanye. Hari abahawe inyigisho zivuga yuko umuntu apfuye azoja mu ipurgatori. Bene data, ndasubiye nk'uko nama nabivuze, nta hagati na hagati habaho. Ukoze neza ni mwijuru, ukoze nabi ni mu muriro. Nta muntu ashobora kwihana ibyaha by'uwundi. Naco gituma ibyo upfuye utihanye nta muntu azobikwihanira, kuko nta ubabizi. Naho bogusomera imisa zingana gute, naho bokugirira amasengesho angana gute, naho bokuyiriza ubusashe bakisonzesha imisi ingana gute, bisonzeshereza wamaze kuva mu mubiri, ntaco biba bikimaze. Akarorero ka mbere, mugende murabe inkuru y'umutunzi n'umworo Lazaro. Lazaro yarapfuye n'umutunzi arapfa. Haragera igihe Lazaro aja guhozwa, ahorezwa mu ijuru, awa mutunzi nawe aja kubabazwa. Muribuka amajambo yavuze, sinokurirwa ndabisubiramwo, ariko mwibuke ijambo Aburahamu yamubwiye igihe ariko aramutakambira ngo arungike Lazaro ngo akoze ngo isonga ry'urutoki ku rurimi rwiwe, kuko ngo ariko arasha arababazwa n'imbeya. Yamubwiye ati, hagati yanyu natwe hari manga nini, ntawe ushobora kuva ino ngo aze hiyo, kandi nta n'ushobora kuva hiyo ngo aze hehe ino. Naco gituma ipurgatori ntibaho, ahubwo ipurgatori ni kinyoma cyambaye ubusa. Yaje kugira ngo abantu, n'amayeri ya Satani, n'amayeri y'umugwanizi,
yaje kugira ngo abantu bisuke mu vyaha bareke kwihana ivyaha. Hariho ibyaha abantu bita ngo ni bitonya, hariho n'ivyo Bibiliya yita ibyaha by'abantu b'Imana. Abantu rero bamaze kwisuka mu ivyo byaha bito bito, kuko icyaha gitonya gikwega kinini. Ivyo byaha rero bimaze kuba mu muntu, akaca agira ati ntaco ni napfa bazonsomeshereza misa cyaje bazongirira amasengesho hanyuma nje mwijuru. Abantu bagaca baguma mwuko kwidagadura, mwuko kwirekura no mu kwijajara, amatahiriro akaba muri gihenomo. Muri make purgatoire caje mu mugambi Satani wewe yacuze awushira mu bantu. Abantu ntibamenya ibyo ari byo, kandi ibi ndiko ndababwira abo ubwenge murashobora kubitahura, ariko abatari ubwenge mwumva yuko ari novuga nti gutesha agaciro ibyo mwigishijwe n'ibyo mwizeye. Ariko naco gituma abana b'abantu kenshi bizera inyigisho z'abana b'abantu nkabo aho kwizera ivy'ijambo ry'Imana rivuga. Genda musome muri Bibiliya muze murabe, haravugwamo umuriro udahera, haravugwamo ijuru, haravugwamo ni paradizo. Yesu nabahezagire bene data. Haravugwamo paradiso, haravugwamo ijuru, haravugwamo umuriro. Kivuga ko umuriro udahera uriho, ijuru ririho, iparadizo iriho, nayo iruhukiyemo abantu bakoreye Imana neza, guhera kuri ba Abeli, ba Aburahamu, ba Nowa, kuduga ba Mariya nyina wa Yesu, kugeza no kubariko barapfa uyu munsi bagororokeye Imana. Aho ni mwiparadizo, kuko mumenye ko Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira ahanyuheza ngo nzogaruka kubajana. Ni ukuvuga ijuru riracyategurwa, nta muntu araryinjira bene data. Ni nk'uko n'umuriro udahera nta urawinjira, abantu bari ahantu baba barizwa. Aho hantu ngira ngo niho bisi purgatori, ariko nubwo baba bayisi purgatori, aho hantu bene data nta ushobora kuzovayo ngo aje mwijuru. Oya, abakoze nabi, bakoze ibyaha uyu munsi bari ahantu bariko barababarizwa, bari ahantu bariko baragira iki, bariko barakorerwa, barahabwa ibihano, bagirirwa nabi n'abadayimoni. Igihe urubanza rwaciwe niho umuriro wa gihenomu uzoheza ukagira iki, ukugururwa, abantu bakagira iki, bakaja mu muriro udahera, bari kumwe na Satani n'abadayimoni. Naco gituma bene data, ibibanza bibiri tubwira hanini bikuru ni bibiri. Naco gituma umuntu wese yategezwa kwitegura karabati, mbega muri izi mpande zibiri mpagaze he, muri bwa bushobozi butugenda ko ku bantu bari mu isi, ndiko ngendwa ko n'ubushobozi ubuhe. Yesu nabahezagire. Mbega ndi mu kibanza c'abaja mu ijuru canke ndi mu kibanza c'abarimbuka? Yesu adutabare. No bene data, ahanye nako ndababwira ku cy'abanyamahanga. Abanyamahanga n'aba bantu batizera izina rya Kristo. Abanyamahanga n'aba bantu bavuga ko ari abakristo ariko bakagendera mu ngeso mbi, ugaca usanga n'abantu bitigwa izina ry'Imana bagendera mu ngeso mbi. Arizo mwanya ngomba ko dushika ko ndazica hejuru ngenda singomba kuvyinjiramo cyane uyu munsi, ariko ni Yesu niyanshoboza ngira akanya kazoboneka kimwe cyose ngenda kivuga ko Yesu nabahezagire. Nukuvuga rero kuri gatatu aho twe tugejeje ngo kuko igihe cyashize gihagije gukora iby'abanyamahanga bakunda gukora, no kugendera mu ngeso z'isoni nke nizo kwifuza, no kunohogwa na vino, no kudandahigwa, no kurundana aho bateretse, n'ibizira byo gusenga ibigirwamana. Yesu nabahezagire. Iyi ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana, si jewe ndiko ndabivuga. Nukuvuga abanyamahanga uyu munsi nawo wirabe, ni waba ukigendera muri ibi, ni waba ukiri unohogwa na vino. Nukuvuga tuvuze vino ni ibintu byose biboretse. Abantu banywa utuyoga, ndabisubiyemwo, kuba abarongozi bawusengera batakubwiye ngo baguhishuke ko kunywa inzoga ari bibi. Abenshi mwitwaza iri jambo ryo mu bugene bw'ikana mu bugarire, ariko nagenda babwire bene data, Bibiliya ntiyivuguruza,
kandi aha twumvise nimba abapfuye baragiye bakabwiga ubutumwa bwiza kugira ngo bize bibi cabona mu gihe cyo guciga urubanza, kandi niyo batari kububwirwa umuntu uko Imana yaturemye yadushizemo icyo twita agatima mpanuro. Ni naco gituma uze wumvirize nawe muntu wari we wese iyo ugomba gukora ikintu kibi, hari ijambo ry'Imana tubwira ngo imitima ibiri iburanira mu muntu. Urumva ijwi rikubwira ngo iki kireke, iri naco ngo gikore, ikireke gikore. Urya mutima ukosha gukora iciza ni umutima mpanuro. Yesu nabahezagire. Urya mutima ukosha gukora ibibi nawo ni umutima ni mpwemu mbi ya Satani iza gutuma umuntu agira iki ahuba. Urya mutima ukubwira gukora iciza ni mpwemu ituruka ku Mana, irya mpwemu igutuma gukora ikibi ni mpwemu mbi ituruka kwa Satani. Naco gituma bene data, aha hantu abantu bakigendera mu buhumbu, bakigendera mu by'isoni nke, bakigendera mu kuboregwa, bakigendera mu byo gusenga ibishushanyo n'ibindi byinshi ngomba kugicangira ko ndondagura, uwo muntu nubwo wa witwa umukristo, nubwo wa witwa iki icyo naho bufise ibikorwa kana gukora awusengera, umenye yuko uracara umupagani, amaherezo yawe nutihana ni muri gihenomu. Yesu nabahezagire. Ni naco gituma uyu munsi abantu bitwa abakristo ariko batarigera bahinduka. Yesu nabahezagire. Ari abantu bagisenga ibigirwamana, kandi ibigirwamana biri uburyo bwinshi. Ibigirwamana biri imice kubiri, hari ibigirwamana bigaragara n'ibigirwamana bitagaragara. Yesu nabahezagire. Hari ibigirwamana abantu basenga imbona nkubone, hakaba n'ibigirwamana abantu basengera indani mu mutima. Yesu nadutabara. Naco gituma bene data, genda murabe uyu munsi abantu benshi bitwa abakristo inyifato bafise n'iz'abapagani. Yesu nabahezagire. Ubukristo bugaragarira muki? Mu ngeso. Ubukristo bugaragarira mu vyamwa. Ubukristo bugaragarira no mu bikorwa. Yesu nabahezagire. Hari abantu bavuga ngo agakiza ngo nako mu mutima, ngo Imana iraba mu mutima. Egome Imana iraraba mu mutima, ariko nagenda kubwire ibibogaboga mu mutima w'umuntu nivyo biheza bigaseruka no kurukoba n'inyuma bikagaragara, haba mu bikorwa, haba no mu ngendo yiwe. Buri kintu cyose gikorekera mu mutima, Imana imperuka kiraheza kikagaragarira hehe? Ku mubiri, kikagaragara kigaseruka inyuma. Yesu nabahezagire. Naco gituma bene data, abantu benshi barahenzwe n'amayeri y'umugwanezi, barahenzwe na Satani, bakavuga yuko umuntu niyakora neza arivyo gukora neza arivyo bizotuma umuntu aja mu ijuru. Mvuze gukora neza, mvuze nk'aba bantu usanga bakora ibikorwa byo kwitanga, gufasha abantu kugira iki. Sinzo nigeze uwo twigeze kwa tuko turaganira yuko ibikorwa arivyo bizotuma umuntu aja mu ijuru gusa. Namubwiye nti nimba ibikorwa arivyo bizotuma umuntu aja mu ijuru gusa, naho hoho Croix Rouge ikora ibikorwa byiza, HCR ikora ibikorwa byiza, bogiye mu ijuru bose. Ariko bene data, nagenda babwire agakiza canke kuba umukristo, ubwa mbere na mbere hari aho bibonekera. Icambere birabonekera mu guhinduka k'umuntu, ubwa mbere mu ngeso. Yesu nabahezagire. Nimba witwa umukristo ariko ukavuga ifise ingeso mbi, umenye yuko ukiri umupagani. Ingeso mbi rero kenshi abantu ziriko zirica abantu, kandi bitwa abakristo, mumenye ubwibone buramaza abantu. Ubwibone buramaza abantu, amanyama, inzigo, ishari, urwanko. Bene data, ibi bintu biramaza abantu, aho usanga abantu bankana, aho usanga abantu bibona ku rwego ntoshobora no gusigura. Nukuvuga mu gihe ukiri muri ivyo nturaba umukristo, uracara umupagani. Mu gihe ukiri umuntu atukana, mu gihe umuntu ukiri umwibone, mu gihe ukiri umuntu w'amanyama, mu gihe ukiri umuntu atazi no kubana n'abandi, by'ukuri nturakaba umukristo. Nimba uri umukizwa nturagakizwa, uri umupagani. Ikigira kabiri, abantu baravuga ngo Imana iraba mu mutima, ariko mumenye neza yuko
kubiraba mu mutima ni kimwe, ariko no kubiraba n'ukuntu n'inyifato zacu n'ivyamwa twamira abagenzi bacu navyo ni ikintu gikomeye. Yesu nabahezagire. Icambere, Imana irakuraba no mu nyambaro. Ntushobora kuvuga ngo uri umukristo ugenda uri gusa, uri umupagani. Bene data, iyo umuntu yambaye neza ahesha icubahiro Imana, ariko iyo umuntu yambaye nabi atukisha Imana agahesha icubahiro Satani. Reka ndabaha akarorero. Nsigurira abamama mushobora kugenda muri gusa uyu munsi ugaca uvuga ngo uri umukristo, ngo uri kwesha Imana icubahiro, ukagenda amataka ari hejuru, ukagenda intege ziri hejuru, ukagenda amabere ari hejuru, ugaca uvuga ngo uri umukristo, uri kwesha icubahiro Satani n'uri kwesha icubahiro Imana, uri kutukisha izina ry'Imana. Yesu nabahezagire. Naco gituma uyu munsi murabona hari inyambaro nyinshi. Genda murabe uyu munsi abantu benshi mu madini atandukanye bambara uko bagomba, abantu ntibacikwiza. Abamama usanga impuzu, amajipo, amakanzu zipasaguye hirya no hino. Iyo abamwari muzi bijya byose ico bisigura, bene data, ntimuba muvyambara. Reka tuzokivuga nibaza ko nzoronka akanya gukora ikiganiro kivuga ku nyambaro. Ibi bintu abantu bambara, bene data, murabibona kuri cafetaria wasanga hariko icapa cerekana yuko ari cafetaria n'ivyo badandazayo. Ku bapima urwagwa bahashira umutoto canke bakashira ikindi kintu cerekana yuko aho hantu bariko barahapimira urwagwa. Nico gituma n'izi mpuzu mwambara hari ivyo mugira mutazi, ugasanga wishizeko imparati y'ubumaraya utari umumaraya, ugasanga wishizeko ikindi kintu utazi, ugasanga wishizeko iharama ry'abadayimoni kandi utari umudayimoni, ukishirako kuri wa Satani kandi wari umuntu wo kwihana canke ivyo ntutobikora, wari umuntu w'Imana uvuga kuri kuraja mu ijuru. Ivyo bintu hamwe wobiboka ko woja mu ijuru. Bene data, twiyubara. Naco gituma umukristo arabonekera, aragaragarira no mu nyambaro. Ico ni cambere. Kwambara neza biragaragaza uwuriwe. None wambara inyambaro z'abamaraya nkandi kandi utari umumaraya. Ikigira kabiri, kwisiga biragaragaza uwuriwe. Wisiga nk'idayimoni utari dayimoni gute? Wisiga nk'imaraya utari imaraya uvuga kuri umukristo gute? Kwisiga biragaragaza ico umuntu ari ico. Ikigira kabiri, no kwisokoza vyonyene mu mutwe canke kwimosha biragaragaza ico urico. Uza kwimosha isunzu nk'igi nkoko utari nkoko kandi witwa umukristo, we wumva ivyo bintu bihuye. Uza gushira amabara mu mutwe ukigereranya n'umuntu agwaye mu mutwe, ukiyita umusazi kandi ukomeye, hamukongera ukiyita umukristo. Ivyo bintu wumva bijanye. Uza gusiga iminwa nk'imaraya canke nk'idayimoni kandi witwa umukristo, winjira mu rusengero kanaka ukavuga kuri kuja mu ijuru, utari umumaraya kandi utari umudayimoni. Ivyo bintu wumva bijanye. Abantu bakisiga amabara nk'uko umenga baragwaye. Naco gituma nababwiye bene data, ubwibone buzomara abantu, ubwibone buzotuma abantu benshi bataja mu ijuru. Naco gituma Imana ntizoraba ngo umurongozi cyangwa umuyobozi wawe usengera ntibikubwiye, wewe urafise agatima mpanuro kakubwira, kandi abantu birirwa barasemerera, abakozi b'Imana birirwa baravuga, naje ndiko ndabivuga, abantu bakavyumva bakica amatwi. Imana nizoreka kubiguhanira kuko waravyumvise. Bene data, si ivyo gusa, Imana iratugomba no mu vyo dufungura no mu vyo tunwa. Bene data, none uza kuba imboregwa, uvyuka mu kabare, ukirirwa mu kabare. Bibiri tubuza kuba inkunzi ya vino, bibiri tubuza kuboregwa, kandi ijambo ry'Imana tubwira ko atamboregwa izoja mu bwami bw'ijuru. None vy'ukuri wewe ko uri imboregwa, hama bugaca ukitwa umukristo kandi uri imboregwa, ivyo bintu wumva bijanye? Kwitwa imboregwa no kwitwa umukristo, ivyo bintu wumva ari bimwe? Yesu nadutabare. Kuba imboregwa no kuba umukristo si bimwe. Kubera iki? Uba mu kabare aho kuba mu ijambo ry'Imana. Kubera iki? Uba mu gusoma icupa aho gusoma Bibiliya. Imana idutabare. Ivyo bintu mwumva bijanye ga abantu b'Imana. Naco gituma ntacu umwana w'umuntu azoronka yireguza. Icuri cyose
ikigero urimwo cyose nacyo uzoronka wireguza. Nacyo gituma bene data reka tuve kuri ibi bintu abantu benshi bishwe n'ikintu cyitwa filozofi, abantu benshi barishwe n'icyitwa teoloji. Kuko nabivuze abantu benshi twizera inyigisho z'abana b'abantu aho kwizera ijambo ry'Imana, kuko jambo yamyeho kandi jambo yamanye n'Imana, kandi jambo niwe jambo niri jambo ry'Imana n'iyi Bibiliya twayihawe kugira ngo dusome ijambo ry'Imana hama dusenge mpwemu w'Imana dutahuze bene data. Imana iragomba kuyicubahiro mu nyambaro no mu bintu byose ukora, haba gufungura, haba no mu mirimo yawe, mu ngendo, mu bintu byose. Imana no ku mubiri wawe urategezwa guha Imana icubahiro kuko yakuremye mu ishusho yayo. Nta mpamvu nimwe iriho yuko ushobora guhindura umubiri Imana yaguhaye. Raba uyu munsi muze musome Bibiliya. Nasomye Bibiliya, nsoma ijambo nzorirondera nzorisoma ni nashika kw'ivyo. Aho umugurano mu Bisirayeli, umuntu iyo ari umugurano wamuguze kugira ngo agukorere ibikorwa be mu rugo nk'akarorero nk'umukozi w'uno munsi, kugira ngo umenye ko ari umukozi we ntazagere undi amugutwara nejo naho yoja ahandi, kuko uba urumva waramuguze kugira ngo ntibaze bamugutware, wamushirako imparati, wamushirako ihereni ku gutwi. None uyu munsi abantu mugenda mwambaye amahereni ku matwi, mbega murazi icyo bisigura? None ushobora kuba umukristo gute ugaca witwa umugurano wa Satani aho kuba umugurano wa Kristo? Mwumva ivyo bintu bijanye ga bene data? Ibaze kuba umugurano wa Satani ugaca wongera ukita ngo umukristo, ngo uwa Kristo. Ivyo bintu ntibijanye, sivyo bene data. Utu tuntu mubona yitwa kwa dutwo gushatsa, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Kristo ngo nuko kuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mwitwaze nk'uko ibigwanishwa bene uyo mutima, kuko abababarijwe mu mubiri abameze batyo kuko ubabarijwe mu mubiri abamaze kureka icyaha. Umuntu ababarijwe mu mubiri nta bwibone, umuntu yamaze kurengera iby'umubiri nta mahereni, umuntu yamaze kurengera iby'umubiri nta kudefiriza, nta rujarevre, nta fondote, nta kanta, aroga akisiga amavuta bisanzwe kugira ngo arembe mu maso, akaguma ari uko Imana yamuremye, akaba umuntu mwiza. Hanyuma imvi zaza, kuko murabizi imvi n'igitsibo, kandi murabizi nta muntu ushobora kuvuga ngo umushatsi wiwe wirabure canke were atari data bigombye. Ariko uyu munsi abantu bakwitayo tenture, bashirayo ibindi bintu. None Imana niyakubaza ati ko nari nakuremye isuku, ibi je narabigutumye, uzokwireguza iki imbere y'Imana? Abeshi muca muvuga ngo nukugira isuku. Mbega kugira isuku ryo gushira y'amarangi no gusiga amarangi ku munwa no gusigayo no gutsibayo ibiziriko mu mutwe, iryo niryo suku gabantu b'Imana? Mbega iryo suku wogira ukisiga ibintu bigenda binuka mwibarabara, uko niko kugira isuku? Imana irakugomba kuyesha icubahiro mu byo wambara, mu byo wisiga, mu bintu byose ukoresha Imana. Aho rero mu gihe utarashika kugo rugero gukwesha Imana icubahiro mu bintu byose ukora, cyuko Kristo agaragara muri wowe mu kintu cyose, uracyari umupagani. Aho ndacari nababwiye ko umukristo, ikiranga umukristo agaragarira mu ngeso, agaragarira mu bikorwa. Yesu nabaheza. Ni naco gituma kuba hari ibikorwa byiza ukora, ariko by'ukuri hariho urundi ruhande utarahinduka, uracyari umupagani. Ikindi, umukristo agaragarira no mu mvugo. Nimba uyu munsi abantu benshi bagenda bararahira indahiro z'ibiterasoni, bagenda bararahira ba nyina, abandi bakarahira base, abandi bakarahira abakobwa babo, abandi bakarahira imbwa, abandi bakarahira ibiki. None uvuga kuri umukristo ukarahira nyoko, ukarahira so, ukarahira imbwa, ukaca uvuga kuri umukristo wahehe? Nimwibaze, abarahira abakobwa babo, none we urahira umukobwa ugaca uza kuvuga ngo uri umukristo wahehe? Imana dutabare.
mu mvugo abantu bavuga ibishegu ibitera soni, abantu baririmba ibitera soni, abantu nivyo birigwamwo bibereye aho, imiziki y'isi ibintu vyiki atakamaro bifise, hanyuma ejo mwahora mwibarabara ukamusangana Bibiliya, utamusanganye imibiri ukamusangana n'ikindi, ugasanga na vya bindi bambara hariya anye ntiriwe ndadondagura akitwa umukristo. Ikindi bene data, none ko Imana yavuze ngo ni jewe Imana yagukuye muri Egiputa, niyakagira imana izindi mana umbangikanya, niyakagire igishushanyo ikintu kibajwe mu ishusho y'ikiri mwisi canke ikiri hejuru, wikubita imbere kuko ni wabikora nzobiguhanira. Uyu munsi abantu bikubita imbere y'ibishushanyo mungana gute? Ariko nagira ndababaze, egome inyishu niyo ubajije abarongozi banyu babwira ngo mbega iyi foto y'umuntu ukunda uyifise ngo umuntu ukunda ngo ntutunge ifoto yiwe. Ariko ndababaze, none uwo babaze, reka ndababaze ikibazo kimwe, Yesu mu gihe ciwe niziye apareye foto zari zihari ngo zimufotore tumenyereye rema ifoto yiwe? Iyi foto abantu bikubita imbere ko ari y'ukuri, ko ari Kristo. Ninde yabonye Imana Data? Ninde yabonye Mariya? Ninde yabonye Yozefu? Ninde yabonye abo bose bitwa beranda abantu bikubita imbere? Ninde yabonye Marayika Gaburiyeli? Aramubona, aramufotora. Kuba abantu babona Kristo bakamubona mu buryo bw'iyerekwa, ibyo ndavyemera, ndavyemeza. Ariko nta pareye batwaye, nta foto yabahaye ngo baze bazanye. None abantu babikurahe? Ariko biratahuritse. Genda murabe aba bantu bakinye amafilme, ibigo vyagiye bitunganya amafilme, amafoto menshi agenda ava kuri aba bantu baba bastare b'ivyamamare bikiniye filme nka documentaire nko basanzwe babikora. Abantu rero ayo mafoto akaba ariyo bashira mu nzu zabo, kandi no mu madini amwe turamaze kumenya yuko muri ibi vy'amafilme bemvestisamwo bashiramwo amafaranga kugira ngo ibintu vy'amafilme bisohoke. Nk'akarero Vatican irabikora ivyo rero. Ugaca usanga rero abantu uyu munsi mu nzi wabo mutunze amafoto y'ibintu mutazi, kandi bikaca bibabereka ikigwamana bikabereka izira umuziki ijambo ry'Imana rivuga. Ukwizera agakiza byasaba ko twizera ibintu bitagaragara, kuko Imana twizera, Imana dusenga ni mpwemu. Bene data, kandi abaha akarorero, uyu muyaga wonye nuhuhuta, ninde muntu ushobora kuwufata mu ntoki? Umuyaga ntuboneka. Imana rero ni mpwemu, ntigaragara mu buryo bw'umubiri, ni mu buryo bw'impwemu nyene. Gusenga twizera mu buryo bw'impwemu, dusenga mu buryo bw'impwemu. Ndasenga nkizera ko ivyo nsavye ndabihawe ntarinze kubona. Kandi Yesu yavuze ngo igihe yabwira Toma, yabwiye ngo Toma, ngo wemeye kukubonye, ngo ariko hahiriwe abazokwemera atacu barinze kubona. Abantu rero uyu munsi mugomba kwemera ari uko murinze kubona. None ushobora kwikubita imbere ishusho cyangwa isanamu, none ico gishusho wikubise imbere kiravuga, kiraza kukwishura? Hari abace bavuga ngo twarasabye turaronka. Warasabye uraronka. Imana yaratuguhaye nk'uko igwisha imvura. Murabona none Imana igwisha imvura mu bakizwa gusa? Igwisha imvura hose, kandi izuba ryakira bose. Rero kuba wararonse, ku Imana yaguhaye, ko warasabye wari ukeneye ukabironka, nuko Imana ni umunyembabazi, yarabiguhaye igira iti ejo nahazohindukira akagira iki, akihana akava mu vyaha. Yesu nabahezagire. None rero bene data, nega ndababwire ko umuntu wese yitwa umukristo arafise ikimuranga, by'ukuri afise ikimuranga. Kuba ugenda wambaye ibimenyetso kanaka, kuba wambara ishapure cyangwa ugenda wambaye umusaraba, ibyo sivyo bikugira umukristo, ahubwo uraraba neza ko atari bizira ejo bizotuma Imana itakwemera. Si ibyo gusa, iyo tuvuze ibigirwamana abantu basenga ni byinshi. Bene data, yaba jewe canke yaba wewe, ni kangahe iyo ugize ikibazo aho kubanza kubwira Imana uja kwazambira mugenzawe ngo agire icyo agufashije, uja kumuganyira? Nico nikigirwamana. Umugenza umugize ikigirwamana. Imana idutabara. Ibyo twese n'ibintu tubamo, kandi dukwiye gusaba Imana ngo idukize kandi ibidutabara. Ikigira kabiri,
nshobora no kuba niyemera mu bikorwa byanje, gafata ibikorwa byanje akaba ari programa zose nkazitunganya. Uyu mwaka wa 2026 nzokora ibi nibi mbere ngaca ngenda ngasenga Imana nkibwira nti Imana urabona ko nateguye izi programa, none izi programa uzozibemwo, ino mariage uzoyibemwo, uzomfasha uku mu bisanzwe jewe nyene nigize ikigirwamana, ahubwo Imana ncanza kwikwegera no mu byo ntigeze ndayibwira, ngiye kuyibwira ivyo je namaze gupanga, ivyo je namaze koroganiza, nico nikigirwamana. Mwumva ibigirwamana ni byinshi, Mane dutabara. Ibigirwamana bishobora no kuba n'amatungo yacu, ugasanga amatungo yacu twayahinduye ibigirwamana, niyo dushira ku mutima umwanya wose, ugasanga nivyo turiko turakora, Imana nta kibanza twayihaye, nico nikigirwamana. Aho telefone, ugasanga umuntu umwanya wose ni kwi telefone, ikintu cyose ni kwi telefone, nta mu bisanzwe ntihage n'akanya, ugasanga umwanya akoresha telefone niwo munini kurusha n'umwanya wo basoma Bibiliya cyane kurusha n'umwanya wo bakora ibindi bikorwa. Nico nikigirwamana bene data, ivyo nibigirwamana biri bizotubuza kuja mu ijuru. Aho ugasanga umuntu by'ukuri abaye ngaho ibintu byose ari satuntu twanje, ibintu byose ari ndashoboye, ibintu ibyo byose nibigirwamana. Imana idutabare. Naco gituma bene data umukristo afise ikimuranga. Umurimvye yarimvye ngo ab'Imana barafise igigiziki, barafise ikibaranga, kandi n'abasatani barafise ikibaranga. Naco gituma birababaje uyu munsi kuba witwa umukristo ugacubona abanyamahanga ibyo bariko baragira nivyo ugomba kuja kugira, ibyo bisiga nivyo ugomba kuja kwisiga, bisiza amarangi nawe ugomba kuja kwisiga amarangi, bishize kamagagwe nawe ugomba kuja kwitera amagagwe, bashize kibiziriko ku mutwe nawe kuja gushira kibiziriko ku mutwe, basize amarangi mu mutwe nawe kuja gusiga amarangi mu mutwe. Ibwo bwose no bupagani. Ukabura umukristo uyu munsi, ukaba ugendera muri planning familiare, ukabukira umusambanyi, ukabukiri umutukanyi, ukabukira umubeshi, ukaba ukirahira, ukaba ivyo byose ubwo n'ubupfu n'ubupagani. Ndagenda babwire bene data, ibyo byose byerekana ko umuntu nawe witwa umukristo uracira mu pagani, ntaho urashika. Yesu nabaheza reka ngeze ngaha, navuze byinshi ariko nizera ko Yesu azongirira ubona kangirira imbabazi akamfasha, hanyuma niya igihe nicagira kabigomba tuzoza tubandanye tuvuge byinshi biruta nibi. Yesu nabahezagire. Ariko bene data ico no babwira nuko umuntu wese arakwiye kuva mu byaha, arakwiye kwisuzuma. Ico no batumirira bene data, burya ibiranga abana b'Imana murumva uko bimeze nuko bingana. Nico gituma ndatumira umuntu wese niwabona by'ukuri uti jewe ndagomba by'ukuri kuba umuntu w'Imana, ndagomba kuba umukristo, ndagomba kuba umwana w'Imana, nimero zaratanzwe bashaka kuturondera. Kandi agenda babwire nta kindi kintu kizogufasha kuba umuntu w'Imana atari kwihana ibyaha, atari kwihana ngo ukizwe, wihana ibyaha, watura ibyaha byawe byose, hanyuma umaze kwihana ucuheza by'ukuri uramirize. Ko hari n'abantu benshi uyu munsi bitwa bakizwa ariko nabo nyine n'abapagani pure. Yesu adutabare. Bene data ndabizi muzonkurikirana munyumviriza muri mu mihinga itandukanye, mu masengero atandukanye, ariko ntumirira umuntu wese ko umuntu wese azokumva ibi akumva by'ukuri ataraba umukristo yihana ibyaha. Kuko naganda babwire Bibiliya iratubwira uko umukristo akwiye kumera, hari uko umukristo akwiye kumera. Naco gituma umukristo akwiye kuba umuntu mu ngeso ziwe bigaragara ko ari umukristo, mu bikorwa byiwe bigaragara ko ari umukristo, mu mvugo, mu ngendo, mu nyambaro, mu ngiro bikagaragara yuko ari umuntu w'Imana. Yesu nabahezagire. Naco gituma bene data uyu munsi hari amadini menshi satani yazanye ariko arakora, kandi womenga rimwe ibintu mengana ukuri, ariko ari ayazotuma abantu benshi bagwa muri gihenomo. Ukabubona ahantu usengera hari umwidegemvyo n'ibintu byose nk'ivyo sinagenda avuga, ugasanga inyambaro nimbi, ugasanga abantu bitwara uko bagomba, ugasanga ibintu byose biri vagabo, ugasanga ibintu byose umuntu abikora uko yigombeye, ugasanga nta rutonde, ugasanga abantu bambara nabi, ugasanga barashasenga ibishushanyo, ibigirwamana, ibi byose ukaba ukibibona uko. Ndagutumiriye guca bugufi usenga Imana igutabare, hanyuma wihane uve mu byaha. Yesu nabahezagire.
bashaka kuturondera, inimero zaratanzwe inyuma y'ibiganiro tubaha, ushaka kuturondera hanyuma tukakurongora, tukakoreka abakozi b'Imana, tukakurondera abakozi b'Imana bo gufasha bakagufasha. Yesu nabahezagire, mwami wacu Yesu, turagushimiye, turagukengurukiye nyakubahwa, wakoze kubana nanje muri kano kanya. Ndakwinginze nyakubahwa, ushije kubana n'umuntu wese azokumviriza buno butumwa, haba amana ushije gukiza no kumana no kugira neza no kurondera abari barazimenye n'imbabazi nyinshi. Mwe muwashije gusigurira buri muntu wese, jewe ntavyo noshobora gusigurira abantu, ariko mana urabishoboye kuri Imana, cyo mugihe ugira ubashe no bushoboze kwazogyumva. Izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. uza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.